Muri iyi video ngiye kukwereka ikintu wohita ukora mu gihe baba bakwivye telefone kugira ngo uce uyifata. Yes, nico cigwa c'ubwenge ngiye kukwereka. Reka rero ndaguhe kaze wewe woba uri mushasha utari bwigere ubona ino page cyangwa se ino chaîne. Ni New Life Studio Bugenyuzi nyene iduha ubumenyi n'ubuhinga kuri telefone. Abantu benshi barabiba telefone zikagenda zikazimira burundu. Wowe rero uze kunkurikirana etape par etape, ndakwereke ikintu ukwiriye guca ukora mu gihe baba bakwivye telefone, naho nyene ugaca ugikora mu maguru masha. Yes, nakantu k'ubwenge. So uko biraza kugenda rero, wewe umunsi wose bokwiba telefone, etape ya mbere woca ukora uzoce wirukanga kuri mugenzi wawe. Mugabo rero ikintu citonderwa, telefone yawe izoba irimwo email. Ari nayo mpamvu ndagusaba ngo ukicumba ino video ubanze ukreye email kugira ngo bizokorohere kurondeza telefone yawe mu gihe yoba yazimiye. Iyo niyo etape ya mbere. Hanyuma etape igira kabiri, uzoca wirukanga ku mugenzi wawe umutire telefone. Uca uja muri parametre rero ya telefone yiwe nkuko. Ya, uzoca uja muri parametre ya telefone yiwe, parametre ziri kwinshi, mugabo uzoca uca ahantu handitse Google. Urabona hano ahantu handitse Google. Aha kuri Google. Ndibaza muriko murahabona. Uca uca Google iyo muri parametre. Hanyuma numara gufyonda Google, tuza guca tutegereza ibindi biza kuza. Ni ukuvuga urabona ahantu handitse find my device. Find my device. Uza guca ukugurura, uzoca ukugurura uwo munsi bazoba bakwivye telefone nkuko. Urabona dufise find my device zibiri. Normalement use find my device. Urabona ko gasanzwe kugaye. Ku bantu muzosanga kugaye, muzoca mukugurura nkuko. So mumaze kukugurura, muzoca muza, wewe bizovana niyo ushaka. Hari uzokoresha find my device app iyi ya mbere, ukaja muri Play Store nyene nkuko, uca utereshaja application yavyo yo kwirondera yabigenewe. Ni Google find my device. Ya cangwa uce wizira ukoresha iyo hepfo find my device web. Canke nkunze gukoresha website nizo zimbangukira kurusha application. Ce tuja kuri find, uzoca wikoreshereza iyo hepfo. Reka bariyo ndabigishiriza ko uno munsi niyo yo kworohera. Hanyuma uca uvyugururira muri Chrome. So aha niko jewe isanzwe irimo email. Hari igihe ko muri uzosanga iyo y'uwo mugenzi wawe itarimo na email. Wowe ico uzoca ukora uzoca ushiramo email. Hanyuma uzoca uza aha muri foto, aha muri foto ya profile yiwe, aha nkuko uca ufyondamo. Hanyuma uca uca ahantu handitse ajouter un compte. Ajouter un compte, uzoca uza uca ushiramo konte yawe ya email. Konte ya email yiwawe iri muri ya telefone bakwivye niyo uzoca ushiramo. Uca uca hano kuri add account to device. Donc uzoca uza ushiramo add account to device. Uca ushiramo konte yawe ya email yari iri muri ya telefone bakwivye. Reka nkubu dufate yuko konte yari iri muri telefone, reka jewe nce mfata telefone kanaka nahaye umuntu yarimo email, ce tuyirondeza. Ndahejeje gushiramo email, cenza nshishamo na mode pass yayo. Ndaguca nza nshishamo mode pass yayo. Yes my people, mpejeje gushiramo mode pass nce fyonda next. Aha ndiko ndashiramo email yari iri muri ya telefone banyiba. Ya niyo ndiko ndashiramo. Ndaza kuza nkuku, reka ndabibereke. Sawa, tubandanye turabe uko bica bigenda. Yes, cha tutekereza yuko ino email ihera kujamo. Ndabibereke neza ingene cha tubona ahantu iyo telefone iri neza ijana kwijana. Ya ma people, tutegereze ino synchronisation ihere, hanyuma tuce tubona ingene bigenda. Aha
yamaze kujamo, ca twigarukira, sawa, ca twigarukira ngaha nk'uku, ca dukora, ca tuza ngaha bariyo dushiramo switch account, ca tuza kuri iyi nyene ya email aba ariyo twikonegitako nk'uku. So baciye batuzanira amatelefone yose, find my device, aha ca tuyaaccepta nk'uku. Sawa, baciye batuzanira rero amatelefone yose irya email iri connectemo. Yes, baciye batuzanira. Nk'ubu nk'akarorero reka dufate ko telefone bahejeje kunyiba ari iyi Mobiwire Airtel Imagine, canke ko ari no Tecno Pouvoir. Donc aha hose n'ahantu, donc urabona izi ni email telefone yanje irimo. Ariyo mpamvu email misi yose udanaje telefone bisaba uzoza urayideconnecta kugira ngo izosigare muri telefone kanaka uvuga ati iyi niyo nariko ndakoresha. Noneho ntiwoyobwa telefone woba wariko urakoresha. Nk'ubu jewe telefone bantwaye ni Mobiwire Airtel Imagine, ca tuza tuyishondeko ino Airtel, ca tuyishondako nk'uku. Urabona neza iriko irarondeza. Ikintu rero kihari, murabona tuno tuntu twa hano hepfo, reka mbaye ndabibereke, tubanze turindire ikore ino contact device, ibanze yirondere, ndabereke neza ukuntu bigenda. Aha iriko irayihigisha, turabe ingene tuca tubona ahantu iri. Yes, can't reach device. Aha ni connection itameze neza, connection niyo itariko iragendera neza. Kumbure wewe aka kambere kanse, urabona buno buntu bwa hano hepfo, ubuntu butatu. Aha nshaka iyo telefone bantwaye nca ndayiformata. Aha kuri aka kambere play sound, aha ring requested. Aha iyi telefone ahantu iri icisona, icimusonerako ahantu ibiri. Urabibona play sound connecting. Nuvuga ino connection yahera ahantu hari telefone iza guca imusonerako, iguma ivuza urwamo. Ugiye kuri kano kantu security device. Aha kuri security device naho urabandanya. Murabona neza ibintu bakutwereka. Mobile Airtel, reka ndabibereke. For continue, urabona bacha badusaba model pass y'ino email. Kamande basigurire. Nukuvuga ugiye kuri kajya kantu akako hepfo, ugiye kwaka ka security device, uko biza guca bigenda so kundi. Nuvuga telefone yiwe aha ndemerewe kuyishiramo urufunguzo nkayimwugarirako. Donc aha reka tusome twumvirize. Mobile Airtel Imagine will be locked with its pin, pattern or password. Donc telefone iba yari isanzwe yarimo model pass niki. Nuko ngaha ndabici ncengira continue, baza guca bansaba model pass ya email, nini ndavyemeza iza guciba block. Shema iza guca iyi block. Ya shema yari isanzwe irimo canke pin canke model pass bivanye n'ivyo niko ndakoresha. Hamwe umuntu adashaka kubikuramo, baca umva mu kubikuramo ni hamwe baca benda kumusaba n'ubundi model pass ya email. Umva ko ataniyo abazi. Agiye kuramwa model pass ya email, agiye ku removinga email naho baca basaba n'ubundi bakagaruka bakamusaba shema. Urumva ko bica bigendana. Canke aka kantu kanyuma factory reset device. Nchenga kuri factory reset device. All data will be erased permanently from a mobile Airtel Imagine. Donc aha mbashatse telefone ndayimuformatireko umwanya wose. Umva nyimba reka ayikoresha ngo ati harimo amafoto yanje, umva bayinyivye yarimo amafoto yanje kumbure n'ibindi bintu vyanje vy'ibanga, ndashaka kuca ndayiformata nciye kuri no telefone ntiye uno mugenzi. Akandi kantu kanyuma vyasaba ko ndabaha ni kugira ngo ce turaba ahantu ikorera, umva ahantu ihagaze neza kugira ngo tugende tumutora. Ndabona amarezo aranyankiye, gusa mwe muze kugerageza kuko ngaha kuri no map vyasaba ko baca banyereka ahantu hari nibarabara ariko reka turabe ko hano kuri direction ucocanda kwa kano kantu hano haruguru akantu kano haruguru kugira ngo itwereke icerekezo c'ahantu ahagaze neza. Reka turabe ko connection abana yirose, connection incikiye ko I'm sorry. Muga gikuru kwa kubereka iyo bitera bija, vous allez pratiquer vous-même. Connection jewe iranyankiye neza mu kirundi cyumvikana. Mbona nino email yanje you can always sign. Mbona nino email yanje yaje ko akantu kaka defo ngira niyo mpamvu. Yes,
my people, iki nico cigwa c'ubwenge nabateguriye c'ingene bakwivye telefone utoca uja ngaho ngo wiyicarire, ahubwo wobanza ugatarataza ukayirondeza. Rero mubandanye munshigikiza like, mwandike no muri commentaire nimba hari icigwa kindi mwifuza ko ndabakorera. Thank you for watching.